Kw'izina y'abagize uyu mugwi Severe tubanje kubakengurukira mwese kuko mwigoye mukaza kwifatanya n'imiryango yaburiye muri kino gisagara ca Bujumbura mu gwimo bwo mu 1972 hano mu gisagara ca Bujumbura twari twategekanije kwakorera kuva igenekerezo rya 27 mu Kakaro gushika kujya 14 Nyandagaro, ariko kubera twasanze ibikorwa ari vyinshi twarongeye ko amayinga abiri kugira turonke umwanya ukwiye wo kumviriza abasigwa babiciwe mu gwimo bwo mu 72 abahuye n'ivyo vyago, ababibonye n'abacitse kw'icumu. Abo tumaze kumviriza ni benshi kandi amakuru bashikirije uyu mugwi Severe ni mazima. Mu majambo atomoye twakoreye mu makomine yose uko ari 3 no mu mazone yose y'iki gisagara ca Bujumbura uko ari 13. Twarumvirije abantu b'inararibonye bose hamwe bashika 154, no kuvuga 31 bo muri komine Muha, 35 muri komine Mukaza, 68 bo muri komine Ntahangwa, hari n'abandi 17 batwiganiye ivyabashikiye mu mashure bigamwo kuri ENA, kuri Ateneo Royal ya kera, kuri ENE Ngagara, kuri college ya Mutima Mweranda canke college du Saint-Esprit, kuri ETS Kamenge, kwi seminari nkuru ya Bujumbura, kwishure nderabigisha bigeme yari Gase Igisenyi, kwi seminari ntoyi yo mu Kanyosha no mu ibohero rikuru rya Mpimba. Muri kaminuza y'u Burundi kera bita UOB, Université Officielle du Burundi, no kuri NS, École Normale Supérieure, hatwawe abanyeshuri benshi. Amazina ya bamwe muri bo araboneka neza ku nyandiko canke archive Severe imaze kwegeranya, na hari imbere tuza kubereka mu mwanya muraza kubonamwo amazina y'abanyeshuri biga muri kaminuza, y'abanyeshuri biga muri NS n'abandi bakora mu zindi nzego. Twarumvirije na bamwe mu bari ndongozi z'igihugu mu rwego rw'inyamiramabi, mu muhari w'ugwaruka JRR, mu bushikiranganje bw'igiga ca leta no mu rwego rw'igendereza bita mu gifaransa Sûreté Nationale. Ntitwagarukiye ngaho kubera hari abantu bava muri iyo misozi ihanamiye igisagara ca Bujumbura biciwe hano mu gisagara. Twarateze amatwi abantu batari bake bava mu Buhonga, muri Kanyosha, ku Muyira, mu Kabezi, ku Mubone no muri Ruyaga. Banyakubahwa mwese, ariko abenshi twaronse n'abene gihugu bo mu mazone ya Kanyosha, Musaga na Kinindo, Abanyabuyenzi, abo mwirohero naho babaye bake twarabumvirije, abo mu Nyakabiga na Bwiza. Komine yabaye ya mbere mu kutwitaba yabaye Ntahangwa, haje abantu 68 barimwo Abanyagihosha, Kamenge na Cibitoke. Mu mazone yose y'iki gisagara ca Bujumbura abatwitavye gusumba abandi babaye Abanyabuterere, bakaba bakurikirwa n'Abanyakinama. Abanyengagara babaye bake, ariko nitwovuga ko twashoboye gushikira abantu bose twari dukeneye, kuko bamwe tubarondeye barinyegeza umugwi Severe, abandi bakazimya amatelefone yabo. Banyakubahwa mwese, bashinga nayo bafasoni, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, ahi Bujumbura
twarasesanguye n'inzandiko nyinshi za kera, turagendera hatawe abantu ikivunga cane cane muri aka karere ka Buterere. Hari abahumure batatu bafise imyaka 85 batuyagiye ivyo babonye atakurya umunwa. Hakaba n'uwari umupolisi wa komine mu 72, ubu afise imyaka 94, atana kimwe yaduhishije mu vyerekeye ingene abantu bafatwa, bakabohwa, bakajanwa kwicwa, hanyuma bagatabwa mu binogo vyari vyimbwe ku Buterere. Mugabo kuri ivyo vyerekeye inzandiko haracariho ahandi hantu henshi tutarashika. Ico twobamenyesha nk'umugwi severe nuko inyandiko canke archive ziriko ziravuga, ziriko zitwereka vyinshi, ziriko zereka abarundi ukuri kudasanzwe. Abatwitavye n'abagabo n'abagore, abahutu n'abatutsi, bagwiriyemwo abapfakazi n'imfuvyi, abahoze ari abakozi ba leta, abari abashoferi b'amakamyo yaseha abagiye kwicwa be n'abishwe, abari abanyeshure n'abandi biboneye canke baciye mu vyago vy'ugwimo bwo mu 1972. Severe yaravugishije n'abamaze amezi mw'ibohero rya Mpimba, bamwe muri bo bakizwa n'ubwoko bwabo, abandi bahakurwa n'abasirikare badasangiye ubwoko bashimye kubakingira ubuzima. Muri abo ndondaguye bamwe baraje kutubwira ibyo baciyemwo, kandi bava mu bwoko bwose. Abaciye mu Mpimba bamara amezi 3, 4, 5, 6, bakumva abantu baboroga mwijoro, bakabona amaraso aseseka ava mu cumbiki ajabuka mu kindi cumba. Banyakubaha mwese bashinga ntabe bapfasoni, ibintu batwiganiye bisa na bimwe twabwira abamenyesha makuru mu kiganiro giheruka. Ivyagumye bigaruka kukaba yuko inzego z'igihugu na gisirikare, abo mu ntwaro, abakozi bo mwigerendereza Sûreté Nationale, abo muri parquet, abari barongoye umugambwe UPRONA, ugwaruka rwa JRR rwegukira umugambwe, eka bari bafise ubutegetsi, aribo bari kwisonga mu gufata abantu cane cane abo mu bwoko bw'abahutu, mu kubaboha no mu kubica, kandi abaronderwa cane bakaba barabize n'abandi bafise ubuzima bwisununuye. Muri abo twumvirije hari abatubwiye bati murajya amezi atoroshe ku gihugu, umuntu afise ubutegetsi wese yakora ico yifuza. Mu gifaransa yavyise ngo hari désordre total, chacun faisait ce qu'il voulait. Ivyo twabikuye mu bategetsi ba kera bamaze kuza kongorera Severe ivyo babonye. Hari abatutsi bafashwe barafungwa, dushaka mu bimenye, bamwe bamara mu Mpimba amezi atari make. Abasohotse mw'ibohero rya Mpimba ivyo babonye bisiga ubwenge. Kuri rurya rutonde rw'amazina ruri imbere yanyu tuja kubereka mu mwanya, abacitse ku icumu bamaze guhagarikwa canke bamaze amayinga bari mu Mpimba, musanga barabafuse n'ikaramu babacishamwo umurongo. Turaza kubisigura neza. Muri bo harabaje muri Severe kutubwira, kutuyagira ivyo baciyemo. Abatutsi bamwe bacitse ku icumu, bashitse mu Mpimba, baramaze kuyagira ivyo babonye uyu mugwi, nivyo mpejeje kuvuga. Aho abishwe batawe ikivunga ni cane cane ku Buterere, muri aka karere turimwo. Aho rero twarahakoreye
kugira dutore ivyemezo vy'ibinogo rusangi vyahavuzwe ko vyimbwa n'amamashini yo mu bushikiranganji bw'ibikorwa vya leta, mu gifaransa twokwita ministère des travaux publics. Bena yari yatanzwe n'ishirahamwe Amusar y'ico gihe. Amusar y'ico gihe muze kunyumva neza. Twaragize amahirwe yo kuvugana namwe mu bashoferi b'amakamyo yaseha abantu abatwara kubata aho ku Buterere. Ni nabo batwiganiye neza na neza ingene amamashini yo mu bushikiranganji bw'ibikorwa vya leta yimba ivyo binogo, nabo bakagenda kubasukayo muri ivyo binogo, basukaye imivyimba ngo hari n'abatwayeyo bataracikana, hari n'abatawe muri ivyo binogo bataracikana. Abapfakazi n'imfuvyi babo bishwe mu 1972 baratuyagiye ingene birukanwe mu mazu ya leta canka yabo bagaca bangazwa. Baratubwiye ingene abantu bafatwa hisunzwe intonde, ico mu gifaransa twokwita liste préétablie. Imbere yo kwicwa kenshi babanza gucanwa mu makambi ya kisirikare canke muri district ya Bujumbura, aho bahohoshwa n'inkoni, amasasu, inyundo canke intambi bita bayonete. Mu mayinga twakoreye mu gisagara ca Bujumbura, nta mukozi n'umwe wo muri severe ataremerewe n'ivyo yumvise canke ivyo yatoye mu nyandiko. Amakuru ava mu bapfakazi n'imfuvyi ateye agahinda kenshi. Imiryango yagerageje gushira imfungurwa babo bafungiwe mu makambi canke kuri komisariya ntiyahabwa uruhusha rwo kubabona. Mu bikoresho vyakoreshejwe mu kwica abo bantu hani Bujumbura harimwo imigani isongoye cane yazanwe n'amakamyo muri ico gihe bita fakurira. Abajanwa kwicwa bafatirwa imuhiri wabo, bamwe abandi ku kazi, abandi ku mashure, abandi ku mabariyeri, abandi bagatumwa ko kurenguka ibukuru. Benshi ntibagaruka. Hafatwa cane cane abagabo n'imisore. Abafatirwa mu mabariyeri baragirirwa nabi cane, bagakubitwa nk'inzoka, bagakugwa impuzu bambaye ngo barondera kuraba ko bafise indasago z'abamayi murere. Urwaruka rw'umuhari wa Gerere ruvugwa ko ariko rwafatiye ya mbere mu kukubagura abantu, ariko ngo rwahabwa amategeko n'abakuru mu ntwaro na gisirikare. Carazira kuva mu ikomine uja mu yindi udafise urupapuro rwa murekarengane bita laissez-passer ruteye k'igikumu n'umukuru w'intara. Muri uwo mwaka w'1972 kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane ariwo Ndamukiza gushika mu kwezi kw'indwi kwa Mukakaro hari ubwoba budasanzwe nk'ubwo mu ngwano. Nyakubahwa cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka, ba nyakubahwa mwese mwitavye bino birori na kino gisabisho mpuzamadini, ego twaje gusabira abagandaguwe, twaje gusabira imiryango y'abarundi yabuze, twaje gusabira n'ababikoze, kuko abakiriho muri bo babonye ibinogo severe tora mu gihugu n'ibisigarira vy'abishwe aho bari bamwe bararemerewe. Turavyiyumvira, turabizi. Ese abakoze ubwicanyi bogira intambwe nshasha bakiga gusaba ikigongwe abarundi n'Uburundi mu rurimi rwo hanze, nkundira tuvyite demande publique de pardon, demande publique de pardon. Kandi mu mugwi severe turiteguye kubaherekeza muri urwo rugendo rushasha rwo gusaba no gutanga ikigongwe. Twaramenye ko hari abatutsi bagerageje gukingira abahutu bari bageramiwe, kandi muri abo batutsi
harababizize. Hari n'abandi batutsi bagandaguwe na bagenzi babo batutsi kubera bari bafise ibindi bapfa, bimwe bita règlement de compte. Ivyagiye gukurikira bibi nyuma y'ububisha bwo mu 72 ni vyinshi. Reka ndabice ku mayange kugira mpeze n'ingoga nk'uko babitubwiye. Kugandara, kuganduka, canke guca ku mazi kuri abo biswe abamenja carazira. Abapfakazi n'impfuvyi barakumirwe cane mu kibano, bagatunga urutoke ngo nabasigwa b'abamenja. Imisore y'abahutu ntiyasubiye kwemererwa kwinjira mu gisirikare cy'igihugu. Hari n'abavyeyi benshi baciye bacika inkokora aho baboneye ko abakozi ba leta n'izindi ncabwenge z'abahutu ziciwe, baciye bankira abana babo kubandanya amashure. Hari abirukanwe mu mashure. Hari abahutu benshi bahavuye biyita abazayirwa canke abakongomani kugira ntibafatwe. Hari abapfakazi binjiriwe ku nguvu n'ababiciye abagabo. Hari n'abakenyezi bemeye kuryamana n'abagabo bibaza ko boshobora kubarekurira abanega babo bafunzwe. Hari n'abatutsi bamwe baja kurondera amahera mu miryango y'abahutu bafashwe ngo babashire canke ngo babarekuze. Izo nkuru Severi yazisanze mu ntara nyinshi tumaze gukoreramo. Banyakubahwa mwitavye kino gisabisho, banyakubahwa mwese, kuvyerekeye ibinogo rusangi. Kuva dutanguye ibikorwa i Bujumbura, umugwi Severi wari ufise ubwoba ko bizotugora kubitora kuko batubwira ko vyinshi vyubatswe ko, kandi nivyo vyinshi vyubatswe kw'amazu. Mugabo tugira Imana kuko aho batweretse naho hari hagoye gukorera niho twasanze ibisigarira vy'abishwe mu 72. Ari naco gituma muho twakoreye cane araho bita kubumwe muri quartier Buterere, abandi bakahita Badorite. Twagenda turaronka ibisigarira bike nkuko muza kubibona, bikaba vyahura n'amakuru tuba twaronse yuko mu bwicanyi bamaze kubata muri ivyo binogo rusangi ngo mu 73 abanyamahanga barashatse kuza i Bujumbura kuraba iryo bara ryaguye. Abatwara Burundi ico gihe kugira abanyegezi vyabaye baciye bashinga ingingo yo kuhata ivyuma vyose bitoraguwe mu gisagara ca Bujumbura, no kuvuga kunyegeza. Ahandi twakuye amakuru y'ibinogo rusangi muri Buterere naho bita kuri Don Bosco ku kibuga c'umupira, aho batweretse Turimba ari kumwe mu baho aratubwira ati naho muri ko murimba ngaho ibisigarira by'abantu biri munsi y'irya orphelina. Muca mwumva ko rero banyakubahwa ko bigoye kubomora inyubakwa nk'iyo yubakiwe abana batakigira abavyeyi. Umugwi Severi waragiye no mu Buyenzi kuri paroisse Saint Augustin, iparoisse ya Augustino Mweranda, aho wari babwiwe ko hatawe abantu ikivunga mu 72. Aho hantu ubu hari boulangerie, no kuvuga ikibanza bakoreramo imikate. Ahandi naho himbwe utuzu twasugumwe, kandi igihe batwimba ibisigarira barabikuyeyo. Mu mbavu yaho batweretse ahari umurima w'imyumbati ko naho hari ibisigarira. Baratweretse na atelier de couture, inzu yo gushona yoba yubatswe hejuru y'ikinogo rusangi. Aho mu myumbati umugwi Severi warahimvye ibinogo 4 ariko ntaco wahatoye. Ahandi batweretse ni ku Musaga, ariko waherekanye yavuze ko ibisigarira vya bahatawe byatwawe n'amazi, byatwawe n'inkukura, ko n'ubuhanga n'ayandi magufa vyibonekeza hafi yibarabara. Ivyo n'ivyabona twavugishije. Banyakubahwa mwese bashinga ntabe bapfasoni,
ego twaje gusabira abagandaguwe kisubiramwo bamwe muri bo bararemerewe naho batubahuka gusaba ikigongwe muri severe turazi ko kwemera ubwicanyi bitoroshe ariko vyobohora igihugu n'imiryango myinshi uyu munsi nitwovuga menshi rero inyandiko zo mu gwimo rwo mu 2022 zatanguye kuvuga hari imbere yanyu twazanye inyandiko zibiri gusa muri byinshi tumaze kwegeranya inyandiko arizo archive ziriko ziratubwira ibyo twabuze mu binogo byubatswe ko amazu n'amahinguriro mu gisagara ca Bujumbura twaratoye amazina atari make y'abafashwe mu kwezi kwa Rusama mu 2022 twaratoye ibiraba imiduga n'amazu yafashwe twaramenya amakonte ye muri banke yabishwe yafashwe twararonse amazina y'abaciriwe ubwo gupfa na sentare ya gisirikare bita Conseil de Guerre yitwa ko yashashe muri Rusama 2022 n'ibindi byinshi byanditswe inzandiko canke archive zo mushikiranganje bw'ubutungane muri parike nkuru ya Republika mu bushikiranganje bw'indero mu buyobozi bukuru bw'ibinyamakuru vya leta muri radio y'igihugu ziriko ziraho umuco umugwi severe udasanzwe aho hose twarashoboye kumenya ko kuva intwaro ya Republika ishinzwe cane buci bararigwa mu 2022 hagumye hari insako n'ibihuha aho abantu b'inzira karengane baza baragirizwa nk'ibi vyaha bikurikira mu nkurikire neza gukwiragiza inzandiko zigumura bene igihugu ngo banke ubutegetsi gutera kubiri n'intwaro ya Republika ngo ushigikiye intwaro ya cami canke ngo wifuza ko intwaro ya cami igaruka gukwiragiza ibihuha bityoza President Michel Micombero n'intwaro yiwe kugira amanama mu kinyegero no guhungabanya umutekano iyo ni incamake y'iryo twaronse mu bushikiranganje bw'indero twaratoyeyo amazina y'abakozi ba leta hamwe n'ayabigisha bishwe abandi barakugwa mu kazi bagirizwa ko bakurikiranwa n'ubutungane canke ko batanze imihoho canke ngo bataye akazi canke ngo bagiye kugwanya leta kwishure gisumbuye gitwa ENA hari abanyeshuri baba 50% biga kuri iryo shure babuzwe irengero ryabo kuri Atene Royal hari abana b'abahutu bafashwe abandi barakubitwa barashaya ivyo bakaba babigiriwe na bagenzi babo b'abatutsi buca habo umunsi mukuru wa Ascension mu 2022 kwishure gitiriwe Mutima Mweranda College du Saint-Esprit byagabwa n'abapatiri ba Jesuite nta banyeshuri benshi bahafatiwe ariko hari abanyeshuri b'abatutsi mu bakuze bari bafise ibibugita n'amabuye bakaba bariraye muri bagenzi babo b'abahutu baraba kubagura kuri ETS Kamenge abanyeshuri baratwawe n'abasirikare bagenda amazi mayongo igenekerezo rya 17 Rusama 72 abanyeshuri bose bafashwe uwo munsi barishwe nuko rero banyakubahwa iyi ni incamake iyo tubaze gutohoza mu gisagara ca Bujumbura abafise amakuru baduha baracari benshi kandi tubandanya tubumviriza tubakira namwebwe muzotubwira ivyo mwabonye none mu guheraheza abitavye iki gisabisho twobasigira ubutumwa ubuhe ubutumwa bwa mbere tubivuga kugira abarundi babimenye abari ngaha n'abataje ubutumwa bwa mbere kuvejo ku munsi wa mbere no kuvuga ejo haheze umugwi severe warungitse abakozi bayo mu ntara ya Muramvya na Mwaro bagiye gutohoza ukuri no kurondera ibinogo vyatawemwo abishwe mu 72 ubutumwa bwa kabiri umugwi severe urateye akamo abumva bashobora gusaba ikigongwe abo biciye
nk'uko umugwi Severe warayibonye muri diocese katolika ya Ruyigi, muri paruwasi ya Rusengo. Ku munsi w'Imana heruka twariboneye kandi turiyumvira abasaba ikigongwe n'abaha ikigongwe babiciye. Gusaba ikigongwe n'urugendo rugoye ariko rukenewe kuri bose. Muri iyo misa yo mu Rusengo, nyakubahwa icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka yari yahishikiye, yarabonye ivyo birori nyene vyagenze n'ubutumwa twashikirijwe abari muri iyo misa. Ubutumwa bwa gatatu, harabakoze amarorerwa azwi na benshi kandi yakomerekeje imiryango myinshi mu gihugu. Umugwi Severe ugiye gutunganya mu minsi iza ibikorwa vyo kumviriza abafisi ivyo bashikiriza ku mugaragaro, ico mu gifaransa bita audience publique. Audience publique, audience publique. Nk'abemeye gusaba ikigongwe ku mugaragaro ku byo bakoze, ayo ma audience publique ntazoba kibaraba kuko bemeye kwicisha bugufi imbere y'Imana n'imiryango yabuze. Ubutumwa bwa kane, imbere y'uko uyu mwaka uhera, Severe izotegura rusansuma mu gihugu cose ruzofasha kumenya no kwereka inzego z'igihugu abishwe canke bagiye mazi mayongo mu gwimo rutandukanye igihugu caciyemo. Munyumve neza, mu gwimo rutandukanye igihugu caciyemo. Tuzovyita recensement des personnes assassinées et disparues, nk'uko tubisabwa n'ibwirizwa ritomora ubutumwa bwa Severe mu ngingo ya 6. Turabasavye mufata agakaye mwitegure, hamwe n'umuryango wahonye kubera ubwicanyi uronka ababanyi bawuvugira. Tuzoronka umwanya wo gusigurira abarundi bose ico gikorwa hegereje. Ubutumwa bwa 5 aribwo bwa nyuma, banyakubahwa, abarundi twese twujijuka tukemera ko harabatwaye Uburundi badakunda abarundi bose. Harabarongoye igihugu bafise imigambi yo guhonya bose rimwe. Abo bahekuye Uburundi nibo batumye igihugu kidatera imbere. Uyu munsi harageze ko twatura ukuri kugira umurima wo kubahana no kunwanisha abarundi utotahare. Turabikeneye twese kandi abarundi turabinyotewe. Rujya rupapuro twamanitse imbere yanyu ruriko amazina y'abashikiranganji, amazina y'abasirikare, amazina y'abakozi ba leta, amazina y'abanyeshure, abihebeye Imana, abadandaza n'abandi banyagihugu bagandaguwe ataco bazira mu 72. Rujya rutonde twifuza ko mwokubitiza kwijisho ni rumwe muri nyinshi Severe imaze kwegeranya. Mu 72 ibara ryaraguye mu Burundi. None abagize ubwoko barashobora kuba bose abamenja mu gihe kimwe? Ubwo abishwe baraciriwe imanza vy'ukuri? Ubwo bamaye umurere bavuzwe mu Rumonge, Inyanzarake barashitse mu Muyinga, mu Kirundo, Igitega, mu Kayanza, Ibubanza n'ahandi? Ivyo bibazo Severe iracabitohoza, nta nyishu turaronka. Nimwaheza kuraba zijya mpapuro twamanitse, duca tugaruka aho twari twicaye twumviriza ijambo nyamukuru dushikirizwa n'umwubahwa icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka. Murakoze banyakubahwa, Imana ihezagira Uburundi n'abarundi bose. Murakoze kuntega amatwi, murakoze cyane.